Janine Uwimana uramaze gukora ibikorwa byinshi bitandukanye muri gospel mbega niki nakaye umaze kubona niki kintu umaze gushika ko kubumuziki wawe kurakora niki kintu umaze guhomba ya ndibaza yuko kuva ntangura kuririmba uno muziki novuga yuko ahubwo sinahombye ahubwo narungutse kubera mbonye ivyo nungutse ni vyinshi cyane gusumba ivyo nashize mu muziki kubera indirimbo ndirimba bivanye n'indirimbo nandika hariho benshi bambwira yuko bakijijwe bafashijwe imitima ya benshi yabohotse biciye ku ndirimbo ndirimba biciye ku ndirimbo ndabahereza so ucusanga ari ya nyungu nyene umuntu aba ari kwararondera narungutse abagenzi inshuti naragiye hatandukanye bivanye n'uyu murimo w'Imana ndiko ndakora so ni ibintu vyambereye umugisha n'ubu bikimbera umugisha kandi bikibandanya biba umugisha kuri jewe mbega hariho ivyunguka wowe umaze kubona bivuye muri uwo muziki ndazi mukoresha ama dépenses menshi yego ivyunguka umaze gufata uvuga ati ibi bintu ndabikuye mu muziki nkora ya ni vyinshi sino bidondora ngaha ho nyene namaze kugira uyo umaze gufata inshuti ubu umaze gufata vyose kubera hariho abantu banshigikira mu buryo butandukanye bivanye n'umuziki nkora ya gari nari kuri radio ndonka umuntu ansupportinga arambwira nzo gusupportinga ni wasohora igikorwa cyawe nditeze kugushigikira rero urumva ivyo byose nakunguka umuntu agenda yunguka umuntu kunguka amafaranga gusa n'abariko baradukurikirana bakadushigikira ku mbuga zacu baba bariko baradushigikira bimwe bidasanzwe navyo nyene biba biri mu nyungu yabiga tuba turiko turarondera iyo ubonye isohoye igikorwa cawe abantu bakagukurikirana vraiment biba ari ibintu biryoshe cyane kandi biba ari ibintu ubona yuko biriko biragenda neza so je mu muziki ndamaze kunguka ibintu byinshi cyane inshuti ndamaze kugenda ahantu hatandukanye bivanye n'umuziki ndamaze kuronka mu buryo bw'umwemu no mu buryo bw'umubiri sinohakana rero tubandanya dushima Imana ku bikorwa turiko turakora mbega Jaja gospel hari ibindi bintu akora inyuma y'umuziki ya hari ibindi bintu nkora ninde ego inyuma y'umuziki ndi umumama ndi umukenyezi ndubatse ndafise abana so ndafise akazi ka misi yose twisumamwo murabizi yuko tutokora gusa umuziki inyuma y'umuziki haba hari ibindi bintu dukora bitwinjiriza nayo mahera make birakorera gukora umuziki ufise umuryango akazi ya byose turabikora kubera igihe cyose umuntu ushaka gukora ikintu uragikora wisunze umwete kubera iprograme niwe wiyipangira ndashobora kuva muhira nkaja gukora nava gukora nk'ubundi mu kiganiro nava mu kiganiro nkataha nkategura naheza gutegura nkaja mu byo kwandika indirimbo rero urumva umwanya wose urawuprograma kandi umwanya ni wowe uwiha kugira ukore bijya bintu utegerezwa gukora ego Jaja turi mu kwezi kwahariwe umukenyezi ako sinogenda nakakubajije na cyane kwezi kwa gatatu uno munsi ikigerekerezo rya kangahe imisi bikeya yego cyane gose ni hirya kwezi kwa gatatu hari le 8 mars aho twako turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mbega wowe bavuze umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wavyakiriye gute ubifata gute en fait ikintu gikuru ku munsi mukuru wa le 8 mars abadamu benshi twamaze kwishiramwo yuko ari umunsi w'igitenge umunsi wo kuryoherwa umunsi wo kwambara ubonye yuko utambaye igitenge umengo nturi umukenyezi oya nagomba ntangariza umukenyezi wese yo bari ko aradukurikirana ujya munsi n'umunsi mukuru wo guhimbarirwa ku buzima bwacu wo kudeklara wo gusaba Imana iduhe ubwenge Imana iduhe ico twoba twifuza bitajanye n'igitenge kubera igitenge urashobora kukironka cyangwa ukakibura nibice biguca intege ahubwo ushima Imana yuko ubona ujya munsi wawushitse ko umeze neza uri amahoro ahubwo ugire devi wawe n'Imana mbega ivyo nakoze jewe n'Imana bimeze gute narungutse mu mwemu no mu mubiri mbega ibintu noba narakoze vyarunguye mu muryango wanje nibibe vya bintu vyo guhomvya umuryango
umushinga nawe wawe ataronse kado aguha uyo munsi ugaca usanga rero ibaye bras de fer umushinga nawe wawe yagukora ko ukigumura ngo jewe nta gitenge ca Lewi Mars ngo raba naka ico rero nico kitwishe twebwe abakenyezi uco usanga dufatira uburorero kuri naka ugasanga naka wewe arishoboye ariko wowe ntiwishoboye ariko vyiza nuko wogendera mu ntege nke zawe ukagendera mu nkomezi zawe nkuko bibiri tubwira ngo tugende uko bibereye abera sivyo nidushire igitenge imbere kubera umugabo ashobora kuba yakironse canke atakironse ariko ugashima Imana ukamubwira mugabo wanje jewe naho naronse igitenge ndagukunda reka ngende guhimbaza umunsi mukuru n'abandi canke singende ntaco bitwaye kubera naho nogenda ntaco bitwaye naho singende ntaco bitwaye ugumuri wa mukenyezi nta gihinduka ariko uca usanga benshi turi muri gaspillage z'umuryango bitagira uko twobivuga ego tugushimire cyane rero nanje ndabashimire cyane murakoze cyane natwe reka ubwire abakunzi b'umuziki aho bogusanga kugira ngo basubire baze barara ibikorwa byawe bibafasha ni Jaja Gospel kuri YouTube, ni Jaja Gospel kuri Facebook, ni Jaja Gospel kuri TikTok, ni Jaja Gospel ku ma platform yose atandukanye. Ushaka kundonderaho wandika Jaja Gospel. Ndabakunda cyane bivuye ku mutima. Thank you. Africa Live, Africa Plus. Mweza gigwe.